tuyage Uburundi tuyage Uburundi Hinge tuyage ibiduhuza duhunge dutandukanya ingoma y'Uburundi abami singa batwari bubu andayamutaye ataco bitwararika atari nyagazawo tuyage ingoma y'Uburundi tuyage imiryango yunze Uburundi ingoma y'Uburundi bayashigikije zitatu y'abanyamabanga iya Sacega n'iy'abami abami barakingiye bagura Uburundi Uburundi buva ku bwa Nyaburunga nk'ubutabuza Burunda mu nda kubumenya neza bidufasha kubukunda abudondera kahise bama batubwira ingoma yasangiwe n'abami 17 bamwe batondekanye inganzo z'icenda muri bo Ntarusha z'icambara ntama Nyirafuko yafukuye Uburundi yatuvyariye mwezi Nyaburunga iyo ngoma ya Mutaga Senyamwiza Sebitungwa w'ubutore mwiza ku mubiri no ku mutima abo yagabiye inka n'imirima baramurata niyo ngoma ya Mwambutsa ingoma kandi yimye intwari mu ndwano y'agakura naye rugamba rutaganzwa ruyenzi mudatsindwa ku rugamba arahamba yadusigiye Uburundi bwacu warapfuye ntiwapfuye bakaramba nanje umenga ndamuzi iyo numva ubugufu buha n'ubuvira bwahoranye Nyankarange ndamwibuka nkumvira impuhwe abamukoreye mu ngata nka Mwezi Gisabo bijoga bikata umugabo w'imigabo n'imigambi yari afise ijisho rigwaye yavuwe n'umuyanzi Murundi wa Mirundi biyagwanije abadagi abata mu kaga barishikana basaba ibiganiro yatanze ejo bundi ku ngoma zibiri iyo ngoma ya Mutaga Mbikije atarengeje imyaka 7 akaje karamana karamuhitanye mvugo ataziga amacumu ya bene wabo Ndumwe na Bangura bapfa umuvurukiro ntiyakire ingoma ntivakara Mwambutsa wa kane Bangira icenge canke Rubangisha miheto ati ndacari muto nibwo butindi ku myaka 3 arimba ingoma azigama ibanga rya se na sekuru agarariza batizi n'umutesha akanyonga yabira baramparaye aragabwa ariko ntiyaganza yatakaje imbi batakaza abanyamabanga ingoma ntiyayitanze yarayiteshejwe yasezeye isabanje gusezera Uburundi uruhavu rwiwe turubwirwa mu bifurugoto niyo ngoma ya Ntare wa nyuma yimiye ingoma ku yindi uwo ni Ndizeye yajanye ubuto bwinshi nta kibondo yadusigiye nta n'intatemwa n'ingoma ya Kagenda yajanywe nawe n'ubu Burundi buracamuririra Imana y'abasokuru ibandanya kumuturabira nyaguhabwa n'Imana yari yaramuhaye Ngoma y'Uburundi hari ingabo zidatsindwa zatowe mu zindi atezi bo kwa Ntare abadasigana bo kwa Mwezi inzobe zo kwa Mutaga amasuka yo kwa Mwambutsa ingoma y'Uburundi irangwa n'ingoma niko vyamye ibwami zihafise ingoro n'ingabe wasanga Kagenda rucitema impuruza Rukinzo na Murimirwa Rukinzo yatanga inyomvyi kuzinduka yavumera umutwenzi utaratamanzura yamenyesha abarundi n'abarundikazi yabura ko Sebarundi yibambuye ari muzima akanyamuneza kagashwara igihugu abakama bagahaza abarimyi bakayiha urutugu bati umwami wacu ahangamye Muramvya ati natuga batuganze rugira rurema ireme inka n'ibibondo ibandanye muduhangarize atugwanire zikamwe ibibondo bidohe
ikagenda yo ntigira uko ivugwa. Niyo kimenyetso c'ubutware, ishaka n'inkomezi z'abami bacu. Ntiyavugira ubusa, yavuga kabiri gusa. Iyo umwami atanze yamenyesha ko yashitse mu nganzo yiwe. Iyo uwundi mwami yimye yaravuga itanguzo umuganuro wa mwami yahezagira imbuto. Kagenda yubahwa nk'umwami co kimwe n'imfizi ziwe zibiri, Muhabura na Semasaka. Nayo impuruza yavuga imenyesha ko igihugu catewe, abagwanya umwami bagashwa baduka bagasidukana n'iyonka. Bagana ku kirimba guhabwa amategeko y'ingene bazorwana, abazoremesha urugamba n'abazobasubirira bishitse bakarugwamwo. Bagafata amacumu n'imiheto, bakambara bagashaza bakaberwa, bakagenda kurwana badatsindwa. Abo kwana y'urugamba bo ngo bagwana biravye ingondo, umwansi abakubise ijisho agatemaguza atazambaye, urugamba rutararema. Nguko uko Uburundi bwari bwifashe, Uburundi bwubahwa bukiyubahiriza, Uburundi butavogerwa kubera intwari zabwo zahabugwanira zikanesha umwansi agatakomuka, abami bacu bakagaba bakaganza ku ngoma. Ahasigaye mu gihugu zahagira ibigabiro. Aho hari kera ku ngoma y'Uburundi, ukiri Uburundi, ibyo tubona biraturengeye. Abajejwe abandi biyita indongozi, byarababuriye turaburanirwa, amahanga arumirwa, arumirwa, turumirwa, amahanga arumirwa. Harabiyita indongozi, natwe kuva ikibago kugeza ingozi twibaza ko atari indongozi, tubonamwo abanyonozi. Ni inzimiza zizimirana amaso nk'agahuzo, naho wabuka ashima ubwiwe n'ubutazi bise ashima ivyiwe. Bibagira ko bazobisiga kw'isi nk'uwadutaye mu kaga, yizewe incuro zibiri ntiyahaga, arenga amategeko asasika inganda ryaka riva atacamira yiyongera umwanda, kugira ngo abandanye kurundarunda Abarundi sinzi barahunga igihugu atagwima atangwano mu gihugu. Amahanga arajumura arigwa we yibona mw'irugu, badufatira ibihano vy'agakura n'ubu tucikugura. Abarundi batashahuwe baraturatura barashwiragira mu mashamba no mu makungu, arihi barahaniriye abagaye abahungu, abandi abashuhurira ko abiyemeje ubuhungu. Nta cyasigaye kidakoze mu biranga abakungu, ubwiwahanga amakungoma yihagiye atacamira ararundarunda ibitera imikoshi. Abanyabumba barabigoranwaga, abijya ngo Nyamugegena ntiyabimaze, umugabo ananira abagabo ntanenira kobo. Abakinagiza babavundiye mu buroko, kare bahora bicaye mu ngoro bihayagiza banatwereka imyambaro y'amateka, harimo n'ibirato biriko inzahabu. None barihe? Bari bagiye kw'Imana iguha ingoro ikubikiye akaruri, akazikira k'umugabo kazikwa n'isi. Ingoma ya Sacega yarayikenyuye, sentare yaruciye bararomera ruzobakora. Ingoma ntigoye kwibagoye aho yivugiriza. Reka nigarukire ku bami bahaye izina Uburundi, baraburwanira cyase bakihubuki, kubwira Uburundi n'Abarundi babandanye babeho, kuko umwami yabitangiye mu kwitanga ko incungu. Ninde yobishobora ubu muri banda yamutaye? Ipu, ipu, ipu dawe, ipu dawe, ipu dawe.